urakoze cyane misiyoneri Miguel Bermudez Marin. Mu kigwa dufite cy'uyu munsi, amabanga abiri akomeye yo mu bwami bw'ijuru bwavuzwe 18 z'ukumunani mu 1997 muri Reynosa, Tamaulipas, Mexique. Yakoresheje icyanditswe cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 30 kugeza kwa 31. Mu butumwa bwiswe ngo uguherahezwa kw'amabanga y'Imana, bwavuzwe 2 z'ukwa mbere mu 2005 muri Goiânia ya Brazil. Aravuga ati, ukwizera kudushoboza kuronka uguhindurwa ko mu buryo bw'impwemu. Uko kwizera gukomoka ku kuza kwa mbere kwa Kristo. Ukwizera kudushoboza kuronka uguhindurwa gufatika gukomoka ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko rero mu ibanga ry'Imana riri mu kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, hazoherahezwa ibanga ry'Imana, kandi hazoherahezwa n'ayandi mabanga yose atari bwaherahezwe, atari bwasozegwe, kandi aya mabanga yose azohishurirwa ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Hanyuma azohishurirwa ihanga ry'Abaheburayo. Mu nganje y'imyaka 1000 naho azohishurirwa ubwoko bw'ibiremwa abantu bose bazoba bari kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi ribanga vyongeye rizohishurirwa n'ababaye mu ijuru bose, abamarayika bose, ingabo zose zo mu ijuru, n'abizera bose Kristo bagiye. Ni ukuvuga yuko no muri paradizo naho bazomenya ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ku rupapuro rw'amajana 322 mu gitabo cy'Ibimatanijwe, Revera William Branham aratubwira ati, aravuga ati, naribajije ibi bintu n'igitangaza. Jewe nahora ntinya ibi bintu. Ni kubera iki nahora ntinya gupfa kugira ngo nze mu ibi bintu? Ibi no gutungana kuri kukundi gutungana birushirije gutungana. Ibi n'igitangaza. Twari neza munsi y'igicaniro. Aho twari turi munsi y'igicaniro, turindiriye ukuza, turindiriye ko we aca guhitana imibiri isinziririye mu ivu kugira ngo atuzure bundi bushasha. Yari kuhaca akatuzura nk'uko byabaye igihe Yesu yaca muri paradizo akazana Aburahamu, Isaka n'abandi bari barindiriye izuka rya mbere. Bo barinjiye mu gisagara biyereka benshi. Aca yandika ko ngo ubugingo buri munsi y'igicaniro. Akandika ko kandi ati, izuka uyu munsi ryo mu isezerano rishasha nk'uko byabaye kubera bo mu isezerano rya kera. Yandika mu buryo bw'imfunyapfunyo, akandika ko ngo isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Arabandanya avuga ati, turafise ibanga ry'Imana Data, turafise ibanga rya Kristo, turafise ibanga rya marayika w'isezerano, ari we Yesu Kristo ari mu mubiri we wa kimarayika. Nimurabe ingene riciye bugufi ibanga rya marayika w'isezerano. Ni Yesu Kristo ari mu mubiri we wa kimarayika. Turafise ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu kugira ngo apfire ku musaraba i Karuvariyo. Aho turahafise ibanga ry'Imana ihishuriwe muri Kristo. Imana yihishije muri Kristo kandi ihishuwe biciye muri Kristo. Ibanga ry'Imana rifise ibice bibiri, ukuza kwa mbere hamwe no kuza kwa kabiri. Kuko ibanga ry'Imana rigaragarira mu kuza k'umwami. Uko kuza gufise ibice bibiri. Ubwa mbere araza nk'umwagazi w'intama mu gikorwa cyiwe cy'ubucunguzi. Mu kuza kwe kwa kabiri naho aza nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'umuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Rero ubu turiko turaba mu gihe aho Imana izoshitsa igice cya kabiri cy'ibanga ryayo. Kandi aho reka tugarukirize ngaho nyene, kuko hamwe tubandanije ikimatanijwe c'indwi coba gihishuwe. Kuko ikimatanijwe c'indwi no kuza k'umwami, ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ku rupapuro rw'amajana 481 mu gitabo cy'Ibimatanijwe, mu Kiespanyol aratubwira ati, hepfo paragrafe ya nyuma yo kuri uru rupapuro aravuga ati, rero twabonye ko ikimatanijwe c'indwi kitahaboneka
kuko Kristo wenyine ubwiwe yavuze ko Imana yonyine ariyo ikizi, n'abamarayika nabo ntibari bakizi. Kandi nivyo, kuko n'ukwandikwa n'icyanditswe byose byabaye agacerere, nta kintu na kimwe cyongeye kuba mw'uwo mwanya. Baba n'abamarayika nta n'umwe azi igihe we azira, ariko hazobaho amajwi ndwi y'iyi mituragaro ndwi, amajwi azomenyekanisha uku guhishurirwa gukomeye muri icyo gihe. Atayandika ko ngo ikimatanijwe cy'indwi ni ibanga ry'imituragaro ndwi. Byongeye kandi arandika ko ngo uguhishurirwa gukomeye kukuza kwa kabiri k'umwami. Arabandanya ku rundi rupapuro rwa 82, ati rero nizeye ko kuri twebwe tutazi ibi ntibizomenyekana kugeza muri icyo gihe, ariko bizohishurwa kuri uyo munsi. Atayandika ko ngo umunsi w'umunani, arandika ko ngo umunsi ugira umunani. Mu isaha atayandika ko ngo isaha y'ubusa, no kuvuga isaha y'igicugu. Mu isaha atayandika ko ngo isaha y'igicugu, aho bitegerezwa guhishurirwa. Icyo twebwe dutegerezwa gukora ni ukuba abantu bubaha cyane imbere y'Imana, tukayikorera, tugakora ibyo tuzi gukora byose, tukabaho ubuzima butunganye, ubuzima bw'abakristo. Rero turabona ko twahishuriwe ikimatanijwe cya gatandatu kandi turakibona. Turazi ko ikimatanijwe cy'indwi cyo kidashobora guhishurwa ku mugaragaro hataragera iyo saha. Haruguru k'iyo paragarafa cyandika ko ngo nticyari bwahishurwe ku mugaragaro, ariko kizohishurwa. Hepfo cyane mu byo nariko ndabasomera, ntigishobora guhishurwa ku mugaragaro. Yaciye yandika ko hejuru ngo isaha y'ikimatanijwe cy'indwi, kugeza hageze iyo saha atayandika ko ngo isaha y'ubusa, isaha y'igicugu. Rero hariho imvo kanaka yatumye Imana yemera gutangazwa kw'iyi mituragaro ndwi, kuko ivyo bitegerezwa kuza kuba. Turabona ko Kristo umwagazi w'intama yakiriye igitabo mu kuboko kwiwe, azingurura ikimatanijwe cy'indwi, ariko n'ibanga rihishijwe nta n'umwe arizi. Kandi ivyo bihura neza n'ibyo yavuze ko atanumwe azomenya igihe ukuza kwiwe kuzobera. Nta nubwo hari n'umwe yari kumenya ikintu na kimwe ku bijanye n'iri banga ry'imituragaro ndwi. Rero ibi bintu bibiri biri kumwe. Ibi turabifise ku bumenyi, kuko ibyo bindi twarabihishuriwe, ariko iri banga ryoryo oya. Ariko nicaye hamwe mu cyumba, narabonye ibyo biriko biruguruka herekanwa iyi mituragaro ndwi. Rero ntidushobora kurenga ngaha tugarukiriza ngaha gusa. Hariho n'agace ku rupapuro rw'366 aho we avuga aganisha ku kintu hari ikintu cyabaye uyu munsi. Ngira nsome paragarafe y'ubwa mbere, aravuga ati umugeni yaragiye. Cyangwa duhereye hejuru, reka duhere hejuru kugira ngo tubone icyiyumviro cyose. Ati ni byiza ko ibintu abivuga, kuko vyohava bizana ukuzazanirwa. Yaciye yandika ku ruhande ngo ivy'ikimatanijwe cy'indwi. Igihe navuga ku yundi munsi ku bijyanye n'izamugwa n'ingene ryari kuzogenda, mwebwe muvuze ko muvyemera, ndaheza ndabivuge. Ni byiza cyane. Igihe inkumi z'ibijuju zagaruka kandi zibaza ko zose ziteguye, umugeni yari yamaze kuduga. Reka ndabe ikintu ngaha. Arabandanya avuga ati umugeni yari yagiye. Izo zindi nkumi ntizamenye n'igihe yagiye nk'igisuma mu ijoro. Aho niho baciye batangura gukomanga ku rugi. Mbega hatiye habiki? Baciye baterwa mu gihe cy'akababaro gakomeye.
aho Bibiliya ivuga yuko hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Nivyo? Mbega ibyo bizoba ryari? Ntavyo nzi. Rero ibi vyoshoboka ko ari ivyo ndiko ndiyumvira jewe ubwanje. Ndizeye yuko buri munsi turushiriza kuvyegereza, buri munsi ndushiriza kugenda niyubaye cyane bishoboka. Ivyo ni navyo nyene twagumye turiko turasubiramwo muri iyi minsi canke muri aya mezi, ibyo kugenda twiyubaye cyane bishoboka. Ni ukuvuga kubaha iyi ntambuko yose. Kandi ibyo nibyo yariko aravuga, nicyo gituma yaciye abyandikako. Ibyo rero umuntu ategerezwa kugira ukubaha kwinshi. Arabandanya avuga ati hari ikintu cyabaye uyu munsi, kandi si ukugira ngo duterane ubwoba nk'uko nigeze kubibabwira, ahubwo no kugabishanya, tube tugavye kandi duciye bugufi. Hari ikintu cyabaye uyu munsi, nabonye ikintu kigaragara, kandi ni nk'aho bitakunze kunongera guhema. We yari ahagaze ngaha haragararanye n'uyu muco. Ndazi ko ibyo ari ukuri. Niyumviriye Imana yanje, ibi sinshobora kubivuga, sinshobora na jewe nanje nyene nuko. Ibyo no kubireka gutyo nyene. Nicyo gituma yigeze kumbwira ati, wewe niwabona ibintu kanaka ngaho uzurindire bishitswe, ntuzubivuge kugira ngo ntihave haca haza bigana. Imana idufashe kugumana kwiyubara muri byose, ntihagire na kimwe kiducika, kugira ngo byose bishitswe. Icyo dushaka nuko byose bishitswa. Mwami yaravuze ati, ibi sinshobora kubivuga, sinshobora. Narasohotse mva imuhira ntambuka gatoya, ndibaza nti mbega nkora iki? Nje kuroba canke nkora ikintu kanaka kugira ngo nizubaze. Mwami, sinshobora kubivuga. Rero we ntiyashobora kubivuga muri uyo mwanya. Ngira ndabasomere rero gusa ibyo yaciye yandika mw'iri sengesho rya nyuma. Mbega niki atarashoboye kuvuga? Yavyanditse nka kabaza. Ibi rero ni kugira ngo mwe mubifise ngaha, hanyuma niyo vyashitswa tuzoheza tumenye inyishu y'iki kibazo iyo ariyo. Warabandanya avuga ku rupapuro rw'482 ati, ndizeye ko umwe wese yokorera Imana agakora ibibereye. Muyikunde ubuzima bwanyu bwose, muyikorere. Imana izoheza ikora ibisigaye. Rero mu gikorwa gikwiye ku bw'ubuntu bw'Imana turafise amabanga yose y'ibimatanijwe 6 byari byaramatanijwe ishashara. Ariko turatahura ko ikimatanijwe cy'indwi cyo kitazomenyeshwa ku mugaragaro. Mu isaha yongera kwandika ko ati, isaha y'igicugu, isaha yo kuza kwiwe, igihe hazoba ukurandurwa kw'isi. Mwebwe murazi igihe bamubajije ikibazo kibijanye n'igihe hazobonekera ikimenyetso cyo kuza kwiwe n'icy'umuhero w'isi muri Matayo 24. Ivyo yarabibishuye, ababwira kuri Isirayeli yasubiye mu gihugu cyabo bundi bushasha ku murongo wa 31. Ariko hanyuma yaciye aja mu migani ati, mwigire ku musukoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya ko gatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ibi bintu byose, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Matayo 24 umurongo wa 32 kugeza kwa 33. Eriko aravuga kuri Isirayeli yasubiye mu gihugu cyabo kavukire. Mbega none murabona ko tana kimwe yavuze ku guhishurwa kw'iki kimatanijwe cy'indwi? No ngaha mu vyahishura Yohana mu kumenwa kw'ibimatanijwe, murabona ko yakirengagije, yakirenganye. Rero turabona ko ari banga mu mwuzuro, kandi isaha kugeza n'ubu ntiragera kugira ngo iri banga rimenyekanishwe. Aha niho dushoboye kugarukiriza. Ibindi navyo tuzobihabwa hariya igihe Yesu azoba aserutse bundi bushasha ku isi, kugira ngo ajyane umugeni wiwe, canke kugira ngo akore ico cyose kizoba kigeze cyo gukogwa muri uwo mwanya. Rero mw'iri sengesho hanyuma cavuga ati, rero uwo mwanya utaragera, tube turasenga, tubeho ubuzima butunganye bw'abakristo, tubeho twiteze ukuza kwiwe.
muri iki kindi gitabo cy'ubururu, we ngaha muri iki gice ku rupapuro rw'amajana ane na 482 na 482 kugira ngo muvyandike mube mubifise navyo kuri paragrafe hagati kuri rupapuro kugira ngo mube mubifise vyanditswe. Ibyo yariko araganisha ko ni ikintu ngirakamaro cyane, ibyo yaciye yandika muri iki gitabo kuri paragrafe abafise igitabo cy'ibimatanijwe, aho avuga ati mu isaha y'ukuza kwiwe nihaba ugusamburwa kw'isi, kurandurwa kw'isi. Muri icyo kibanza aca yandika ko ngo isaha ya mbere y'igihe cy'umuteramyi kigira kane n'isaha ya mbere y'ikimpumbi c'indwi bingana imyaka ya mbere 41 n'amezi 8. Rero aho murahafise iki kintu yerekanye, yatanze ikintu ngirakamaro cyane, icyo we yaduhaye ngaha. Arabandanya avuga ati nuko rero aha muri izi nyigisho ati nuko rero tuzorindira akanya gatoya imbere y'uko Kristo yuzuza ishengero ryiwe hanyuma duhindure. Aho rero nzoheza ndababwire mu buryo bufoboye ibanga ry'Imana ryose. Canke nimba mudashaka kurindira umwanya munini mukaba mushaka kuba murumva guhishurwa kw'iri banga mukiri mu mibiri yanyu y'inyama, nimurindire kugeza Kristo ampinduye. Ninamara kuba nahinduwe nzobabwira, aho rero mwebwe namwe muzoca muhindurwa. Atabumenyi bw'iri banga nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa, nk'uko atabumenyi bwo kuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa ciwe cy'ubucunguzi nta muntu n'umwe yoshobora kuronka kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo abatizwe aronke mpwemu yera, ngo aronke ukuvuka ubugira kabiri. Muri ubu butumwa Kristo abonetse wenyene ku rupapuro rwa 3 hepfo aravuga ati mu ngoro ya kera y'i Vesta i Roma umuriro watse abantu baca bataha imuhira, ariko tweho turiko turagerageza kwatsa uyu muriro mwinshi bundi bushasha tuwatse kuri buri mutumba wose aho dushoboye. Jewe sinoshobora kubikora, nta mukozi w'Imana n'umwe yobishobora. Bikenewe ko twese turi kumwe tuba turiko turasenga twizeye, twizigiye Imana kugira ngo tubone mpwemu yera ariko arabandanya ahezagira abantu biwe mu uyu mwanya turindiriye ukuza kwiwe. Rero intumbero yanje ni gusengera abagwayi. Ibi ngira ndabivuge mu uyu mwanya, gusengera abagwayi. Ariko turiko turagerageza kuvuga ko ivyo arico gituma turi ngaha. Twebwe hariho ikintu gitumye turi ngaha, ariko gusengera abagwaye icyo ni ikintu cyo gisanzwe gitoya, kandi wewe ntiwoshobora gushyira hamwe ikintu gihambaye n'ikintu gisanzwe, ibyo turabizi. Ariko Yesu ndizeye ko bagereranije ko nko ku bice 86 byo mu bukozi bwiwe uwo mwanya yawukoresheje asengera abagwayi, akiza abagwayi, kuko ibyo byari kugira ngo abantu bamwiteho, bamukurikirane. Rero ikimenyetso cyose byaba ari ijwi riri inyuma yacyo. Mwenda Tabiriyamu yaciye yandika ko ngo ugukwego kwa gatatu ni kubw'ijambo rivuzwe, kandi ijwi ritegerezwa kuba ijwi rihwanye n'ivyanditswe, nk'uko n'ikimenyetso nacyo gitegerezwa kuba gihwanye n'ivyanditswe. Rero ikimenyetso giherekezwa n'ijwi, nk'uko byagenze kuri Mose igihe yajya muri Egiputa. Ijwi harabaye ijwi ry'ikimenyetso cya mbere n'ijwi ry'ikimenyetso cya kabiri, kandi ikintu cyose kiba ku Mana iduhaye ikimenyetso haba hariho ijwi rikurikira icyo kimenyetso, nk'uko byagenze kuri Yona igihe yarokogwa akava mu nda y'urufi runini. Icyo cyabaye ikimenyetso. Ijwi ryiwe rero ryaciye riba ngo nimwihane canke mu minsi 40 muhone mwese. Rero buri gihe harabaho ijwi rikazanana n'ikimenyetso. Atashiyandika ku ruhande ngo iminsi 40, hepfo akandika ko ngo imyaka 40.
ashyiraho piramide abishyira mu myaka. Muzobona icyo gicapu hanyuma mu izi nyigisho. Arabandanya avuga ati umuntu ategereza kuronka uguhishurwa kukuza kwa mbere kwa Kristo n'urupfu rwiwe ku musaraba i Karuvariyo nk'ikimazi cy'impongano ku bw'ibyaha byacu. Umuntu adafise uko guhishurirwa ntiyoshobora kwakira Kristo, ntiyoshobora kubatizwa, ntiyoshobora kuronka mpwemu yera, kandi ntiyoshobora kuronka ukuvuka ubwira kabiri. Nicyo gituma uzokwizera akabatizwa azokizwa, ariko utazokwizera azotsindwa n'urubanza. No mu butumwa bwiswe ngo umwana w'umuntu ariko araduhishurira ubuvugishwa ku munsi w'iherezo, bwavuzwe 24 z'ukwa 12 mu 2006 aha muri Kayeye, Puerto Rico. Aravuga ati turi maso ku biriko biraba mu mugambi w'Imana, vyose biriko birategurwa kubwo gukwegwa kwa gatatu, kandi je ndiko nditegurira gukwegwa kwa gatatu, nande wundi n'umwe wose wo muri mwebwe namwe muriko muritegurira gukwegwa kwa gatatu, kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo ririko ritegurira gukwegwa kwa gatatu. Niba Imana ivuga ko dutegerezwa kuba twiteguriye gukwegwa kwa gatatu, rero dutegerezwa kuba twiteguye, kandi hariho ikintu gitegerezwa kudutegura. Rero Imana izoba iriko iratumenyesha ibintu byose dukeneye kugira ngo tube twiteguriye gukwegwa kwa gatatu. Mu ijwi rirenga ry'inzamba ritwugururira ivyanditswe, ukwizera kudushoboza guhindurwa kuraza ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi mu kwizera kudushoboza kuzamurwa, ukwizera kudushoboza guhindurwa, ukwizera gukomoka ku kimatarijwe c'indwi, gukomoka ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Mbega mwibaza yuko bazoba bariko barumviriza icigwa ikihe ciyongera ku kuza kwa mbere kwa Kristo? Baba bariko barumviriza icigwa cyo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ryiteguriye ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi bazotahura ibanga ryose ryo kuza kwa kabiri k'umwami. Hariho ubutumwa aho butubwira ku nkukuma ku yindi. Aravuga ati ku rupapuro rwa 36 muri ubu butumwa, ikimenyetso cya Pasika niko bwitwa ubu butumwa, bwavuzwe na Reverend William Branham. Aravuga ati ni kubera iki ibi bintu bimeze uku? Nimwitegereze ngaha, muri aba bantu ngaha muri Phoenix, ni muri aba bantu bizeye ibi bintu, ni muri aba bantu bafise ibi bintu babarambika kw'ibiganza. Mube maso igica kiba n'ububasha butanga ubuzima. Ibi bimenyetso nibyo bizokwirikira bizeye. Barambitse ibiganza ku bagwaye bazokira. N'ububasha butanga ubuzima buva ku nkukuma buja ku yindi. Hari ikintu kigira kibe. Inkukuma rero n'igisiga ntibikorana, ntibijana, buva ku nkukuma bukaja ku yindi. Irava mu gituru ikaguruka mu kirere. Ibi bimenyetso bizokwirikira bizeye mu gihe bose ari babiri baba bizeye. Murabona bwa bubasha nyene butanga ubuzima bw'Imana bushushanyirijwe muri aba bavugishwa babiri. Haruguru aca yandika ko ngo ubwo bushobozi buva ku nkukuma buja ku yindi. Birakunda, buvuye ku nkukuma buja ku gisiga ntacyo bizana. Bwa bubasha nyene butanga ubuzima bw'Imana bushushanyirijwe muri aba bavugishwa babiri, Eliya na Elisa. Mumenye rya jambo nyene, umwe wo muri bo acyandika ngo uwatoranijwe ajanwe, uwundi nawe uwatoranijwe azamuwe. We yazamuranywe nawe, bazamuranywe nabo, bari kumwe nabo mu kirere, bazamuranywe kugira ngo bahurire mu kirere. Nimumenye inyoni itegereza kuba ifise amababa abiri kugira ngo igume mu kirere. Ivyo nivyo Eliya ryabaye ibaba ryimuwe, Elisa ryabaye ibaba gizuka. Murabona bose uko ari babiri bashushanya abizera bariko barabaho n'abizera bagiye. Aca yandika ko ngo Eliya na Elisa. Ngaha harabandanya kugira ngo dusozere aka gace k'ubutumwa.
nk'uko uguhishurirwa no kwizera mu kuza kwa mbere kwa Kristo vyaduhaye umugisha wo guhindurwa kw'imbere muri twebwe mu buryo bw'impwemu, kandi vyaduhaye kuvuka ubugira kabiri mu buzima bwacu, gutyo no guhishurirwa no kwizera vy'ukuza kwa kabiri kwa Kristo bizoduha umugisha wo guhindurwa kw'imibiri yacu. Nuko rero dutegerezwa kuba amaso yacu yo mu buryo bw'impwemu ahumuye neza, imitwe yacu irangamije turiko twitegereza ibintu vyo mw'ijuru, amaso yacu tuyahanze ibintu vyo mw'ijuru atari ibyo ku isi, ahubwo ibyo mw'ijuru n'ibintu bihoraho, kugira ngo gutyo tube twiteguriye uguhindurwa kwacu. Turiko turabona ko Imana iriko irategura vyose ku bw'uko gukwegwa kwa gatatu, aho ikimatanijwe c'indwi kizoba kigaragaye. Kandi muri uko kugaragara kw'ikimatanijwe c'indwi muko gukwegwa kwa gatatu, mwibuke yuko ikimatanijwe c'indwi ari ukuza kwa kabiri k'umwami. Kandi muri uko kugaragara kw'ikimatanijwe c'indwi muri uko gukwegwa kwa gatatu, bizoshika kw'ishengero mugeni, bizoshika no ku nkumi z'ibijuju, bizoshika no ku isi yose nayo no kw'ihanga ry'Abaheburayo. Ku rupapuro rw'57 havuga yuko gukwegwa kwa gatatu kuba kw'iyo migwi itatu, no kuvuga ko kuzoba ari ukugaragara ko ku rwego rw'isi yose, ku bwoko bw'ibiremwa abantu bose. Kandi ibi bintu vyose Kristo azoba ariko arabitubwira biciye muri mpwemu wiwe yera muri kino gihe ca nyuma. Gutyo rero umwana w'umuntu azoba ariko araduhishurira ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo. Reka duhaguruke twakire mw'iki cigwa dufise muri iri joro amabanga abiri makuru y'ubwami bw'ijuru. Twakire uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago,